nasanze nk'umukobwa canke umuhungu arashobora kuba akora akazi. Ako kazi akora murabona yuko ivy'ubu biragoye, si twese duhembwa amahera menshi, hama ugaca usanga umushahara wawe wogufashije kwiteza imbere ejo muri vya bindi nkuko twakoze batubwira ngo turi Burundi bw'ejo, ugasanga uwo mushahara wawe wose uwuhereza mu gusa neza kugira ngo use n'ababandi ubona, ugasanga uwuhereza gusa neza si bibi muga ugasanga uwuhereza mu bintu vy'ukuri bigutuma nawe atacugira wisigarije kizogutuma tera imbere ejo. Wewe nka wewe wobigenza gute? Woca mu nzira izahe kugira ngo ejo canke hirya ejo n'abazogukomokako ugire ico ubabwiye gifadika, ureke guhereza umushahara wawe wose mu mpuzu, mu mishatsi, mu nzara. Ntivyari bibi mugabo hari igihe umuntu arivyo vyonyene ashira ku mutima we wose kugira ngo bikunde ase nka babandi abona ku mbuga ngurukana bumenyi. Asilansebik inyishu y'ukuri kuri bose. Asilansebik turi kumwe Namobik turabishoboye. Mutse namwiriwe bivanye naho muherereye, ni Quinty Mukunzi agarutse kubaganiriza kuri Morning Burundi. Turashimira abamaze kugira amakommentaire kugira tumenye aho dushobora kugira ico twongeyeko canke kugira ikindi tuvuganyeko. Uno munsi rero nje kubaganiriza ku kintu naravye nsanga twokiganira nk'abarundi twese, abakobwa b'abarundi cane cane ugwaruka, abakungu, abakobwa. Nukuri nkuko twabivuze mu kiganiro giherutse, imbuga nkoranyambaga ni nziza mugabo si imisi yose zituzanira ibintu vyiza. Ndamaze kuraba cane ugwaruka gubu cane cane abakobwa kubera dukunda ibintu bisa neza, turakunda gusa neza. Hari igihe ugenda ku mbuga nkoranyambaga nyene hama ukabona umuntu abayeho ubuzima canke yashizeko ikintu kigaragaza nkaho abayeho ubuzima bwiza, wowe ugacushira mu mutwe wawe ko aribwo buzima asanzwe abayemwo buri munsi. Alors que barya nyene batwereka birya barafise nabo ibihe bacamwo bigenda ukundi, biba bibi canke bikaba vyiza. Ivyo bashirako nivyo bashaka ko twe tumenya, kuko niboza gutwereka ubuzima bubi bwabo ku mbuga nkoranyambaga. Nico gituma rero nashaka ko tubivugako gatonya, kugira ngo ngire ico nterereye nk'umujene umwe muri mwebwe w'umukobwa akiri muto nkamwe akoresha izo mbuga nkoranyambaga ariyo ma réseaux sociaux mu gifaransa. Nasanze nk'umukobwa canke umuhungu arashobora kuba akora akazi. Ako kazi akora murabona yuko ivy'ubu biragoye, si twese duhembwa amahera menshi, hama ugaca usanga umushahara wawe wogufashije kwiteza imbere ejo muri vya bindi nkuko twakoze batubwira ngo turi Burundi bw'ejo, ugasanga uwo mushahara wawe wose uwuhereza mu gusa neza kugira ngo use n'ababandi ubona, ugasanga uwuhereza gusa neza si bibi muga ugasanga uwuhereza mu bintu vy'ukuri bigutuma nawe atacugira wisigarije kizogutuma tera imbere ejo. Donc nashaka ko tubivugako, ndabahanura yuko iga kuba wewe nyene. Ubaye wewe nyene bizogufasha kumenya ngo mbega harya ahantu nzohashika gute ntarabiye ku bandi ivyo bariko barashira ku mbuga nkoranyambaga. Mbega barya ubuzima bariko barabamwo nimba ari na bwiza babushitseko gute, kuko si bose babushitsemwo mu nzira nziza. Wowe nk'umujene wifuza yuko Uburundi bugira aho bugeze biciye muri wewe canke n'amakungu agira ico akurabiyeko, wewe nka wewe wobigenza gute? Woca mu nzira izahe kugira ngo ejo canke hirya ejo n'abazogukomokako ugire ico ubabwiye gifadika, ureke guhereza umushahara wawe wose mu mpuzu, mu mishatsi, mu nzara. Ntivyari bibi mugabo hari igihe umuntu arivyo vyonyene ashira ku mutima we wose kugira ngo bikunde ase nka babandi abona ku mbuga ngurukana bumenyi. Nico gituma nari numva no kwifadikanya namwe muri uno mutima,
si abo biza gufasha n'ukuri mugerageze kugira umutima nk'uwanje ndemezanya namwe yuko ejo canke hirya y'ejo tuzogira ikintu dushize ko gifadika cumvikana kiboneka n'amakunga akaturabirako niyo twahagarika iki kintu co kurabira ku bandi ingene bameze ingene bambara ingene basa ntivyari bibi mugabo influence biza kutugirako niyo mbi kuko twe tushe dusanga dushaka kwisesha nabo ku nguvu no mu gihe tutabifitiye ubushobozi nico gituma rero numva no hanura abajene nkanje kugerageza kugira gushiraho ama limite kuri influence baronka sur les réseaux sociaux murakoze mubandanye mukunda ibiganiro byacu muduha n'amakommentaire yanyu kuko ivyo twebwe twiyumvira ntibikuraho ico namwe mwiyumvira kugira ngo dushobore kumenya mbega ni igiki kindi twobaha nibihe biganiro bindi twobaha amasuje twovuga ko murakoze cyane mana hezagire